Hello guys, my people, ndagusuje kandi ngo ikaze kuri Olivier Fernandez. Rezami reka ngushimire wowe wese mu gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez kugira ngo ujye ubasha kubona sport update. Reka makuru yacu tuyatangire mu gihugu cya Espagne, ni mu mujyi wa Catalonia ahabarizwa equipe ya FC Barcelona. FC Barcelona imaze iminsi mike yirukanye umwe mu batoza bayo, nta wundi ni Ronald Koeman. Ronald Koeman yafashe equipe yizeza ibitangaza ariko biza kurangira atabigezeho, baje kuba bamwirukana rero. FC Barcelona yamaze kwemeza Ernesto Xavi nk'umutoza FC Barcelona. Xavi afite imyaka 41 y'amavuko. Xavi yakiniye equipe ya FC Barcelona imikino 767. Xavi yatwaye ibikombe bigiye bitandukanye mu equipe ya FC Barcelona, akabasha gukomereza kariyeri we mu ikipe FC Barcelona nk'umutoza. Xavi muri kariyeri y'ubutoza amaze gutoza imikino 27. Xavi ni umwe mu batoza bameze neza ku mugabane w'Uburayi, akaba amaze kwerekeza mu ikipe FC Barcelona. Xavi, bonne chance, uzahirwe. Amakuru yacu tuyakomereze ku mugabo w'umunyaportugal, nta wundi ni Renato Sanches, akinira equipe ya Lille. Abenshi mu muzi murero ubwo yatsindaga igitego cyashaga equipe y'igihugu ya Portugal Elo mu mwaka wa 2016. Iki gitego yagitsinze equipe ya France hari ku munota w'111. Renato Sanches yaje guhesha equipe y'igihugu ya Portugal igikombe cyayo ubwo Cristiano Ronaldo yari yavunitse akaza gusohoka, ariko akaza guhamanga agakomeza gutoza equipe afatanye n'umutoza w'equipe y'igihugu ya Portugal. Renato Sanches aza kubahesha iki gikombe cya Elo. Renato Sanches wakiniraga equipe ya Lille yamaze kwerekeza mu equipe ya Wolverhampton Wanderers. Reka makuru yacu tuyakomereza mu equipe ya Newcastle United, yamaze kwemezwa ko ari ikipe y'abanya-Saudi Arabia. Abagabo bamaze kwinjira muri English Premier League. Umutoza bagomba kwinjiza mu equipe ya Newcastle United nta wundi ni Unai Emery. Unai Emery uzwiho gutwara ibikombe bigiye komeye ku mugabane w'Uburayi nka Europa League, dore ko yatwaye Europa League zikurikiranye 3 mu equipe ya Sevilla. Amaze gutwara Europa League mu equipe ya Villarreal ubwo yatsindaga equipe ya Manchester United kuri penalty. Unai Emery amaze gutoza imikino 764. Amahirwe masa, reka tureke azerekeza mu equipe ya Newcastle United. Reka makuru yacu tuyakomereze ku mugabo Antonio Conte. Antonio Conte umaze kwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur, ku mugoroba yatsindaga ikipe ya Slavia Praha ibitego 3-2. Antonio Conte ubona ko atangiye neza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Antonio Conte uzagira ibihe byiza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Amakuru yacu tuyakomereze muri shampiyona 5 zikomeye ku mugabane w'Uburayi: La Liga, Bundesliga, Premier League, Serie A. Reka makuru yacu tuyahere muri English Premier League, aho tariki 6 z'ukwa 10/2021 hari umukino utegerejwe na benshi, nta wundi ni Manchester Derby. Manchester United nyuma yo gutsinda equipe ya Tottenham Hotspur ibitego 3-0. Manchester United yari imaze iminsi itari mu bihe byiza, dore ko yatsinzwe na equipe ya Norwich, igatsindwa na Leicester City ibitego 4-2, igatsindwa na Liverpool ibitego 5-0. Manchester United bayibitsemo umwenda w'ibitego 8, ariko iza gukuramo ibitego 3 ubwo yakinaga na Tottenham Hotspur. Manchester United ifite ikipe ya Manchester. Reka turebe ko uyu mukino uzagenda. Ku munsi w'ejo nanone hari umukino uzahuza ikipe ya West Ham United na ekipe ya Liverpool. Si uwo mukino gusa, kuko Leeds United izakina na Leicester City. Ni ku cyumweru tariki 7 z'ukwa 10/2021. Umukino uzatangira saa 10 z'amanywa. N'umwe mu mikino yitegerejwe n'abantu benshi: Leeds vs Leicester City. Jamie Vardy umwe mu basore batameze neza muri iminsi, reka tumukereze kuri uyu mukino. Equipe ya Everton ni Sunday nanone tariki 7 z'ukwa 10/2021 izakina na Tottenham Hotspur. Izi kipe zombi ziri mu bihe bibi, dore ko Tottenham Hotspur ya Harry Kane yarutse gutsindwa na Manchester United ibitego 3-0. Equipe ya Arsenal ikomeje kuzamuka, dore ko yavuye ku mwanya wa 20 ikaba imaze kugera ku mwanya wa 7. Arsenal ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 10 tariki 7 z'ukwa 10/2021 Arsenal de Ghana izakira Watford kuri Emirates Stadium. Brighton and Hove Albion tariki 6 z'ukwa 11 ni ku munsi wo ku wa gatandatu. Brighton and Hove Albion izakira equipe ya Newcastle United. Newcastle United yaruka kugurwa n'abanya-Saudi Arabia, igomba gukina equipe ya Brighton and Hove Albion yarutse kugwa miswi na equipe ya Liverpool bakanganya ibitego 2-2. Equipe ya Brighton and Hove Albion wavuga ko ari imwe mu equipe ameze neza cyane muri English Premier League. Si yo mikino gusa, kuko equipe ya Chelsea The Blues, Stamford Bridge
Romelu Lukaku azaba yagarutse. Ekipe ya Chelsea ku munsi wo kuwa gatatu tariki 6 z'ukwa 11/2021 igomba kwakira ekipe ya Burnley. Chelsea the Blues ni imwe mu makipe ameze neza cyane ku mugabane bure, dore ko iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 20. Si yo mikino gusa, uko ekipe ya Brentford, imwe mu makipe yatangiye atsinda ekipe Arsenal ibitego 2-0, izakira ekipe ya Norwich City ni tariki 6 z'ukwa 11/2021 ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Brentford vs Norwich ni umwe mu mikino itegerejwe n'abantu benshi. Ekipe ya Southampton ni ku munsi irakira ekipe ya Aston Villa. Wese uyu mukino uraza kurangira gute? Uyu ni umwe mu mikino itegerejwe n'abantu benshi. Aston Villa vs Southampton the Saints, abatagatifu. Ekipe ya Crystal Palace erutse gutsinda ekipe ya Manchester City, izakira ekipe ya Manchester United ku munsi w'ejo, igomba gukina ekipe ya Wolverhampton Wanderers. Ekipe ya Crystal Palace ni imwe mu makipe nayo ahagaze neza cyane ku mugabane w'Uburayi. Crystal Palace ya Wilfried Zaha ni imwe mu makipe adashaka kuva ku izima, dore ko umwe mu batoza bayo yatangaje yuko uyu mwaka bagomba gukina Europa League. Crystal Palace, bonne chance ubwo muzamwakira ekipe ya Wolverhampton Wanderers. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Serie A, ni shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani. Ku munsi w'ejo ekipe ya Venezia izakina na AS Roma, Sampdoria yakire Bologna, Udinese ikina na Osasuna, Lazio Roma izakira Fiorentina, ekipe ya Napoli yakire Hellas Verona, AS Milan, iyi nayo ni derby, Milan ya Zlatan Ibrahimovic izakina Inter de Milan ya Lautaro Martinez, ekipe ya Spezia izakina na Torino, Juventus ikina na Fiorentina. Uyu nayo ni umwe mu mikino itegerejwe cyane. Juventus ya Alvaro Morata ikina na Fiorentina, Cagliari izakina na Atalanta. Reka dukomereze mu gihugu cy'Ubufaransa ni Ligue 1, ekipe ya Lille izakina na Angers, Paris Saint-Germain ya Lionel Messi, Kylian Mbappé na Neymar Jr ikine na Bordeaux. Uyu ni umwe mu mikino itegerejwe n'abantu benshi. Reka dukomereze muri La Liga Santander, ni shampiyona y'igihugu cya Espagne. Ekipe ya Espanyol izakina na Granada ni ku munsi w'ejo ku tariki 6 z'ukwa 11/2021 saa 9 z'amanywa. Kuri uwo munsi saa 11:15 Celta Vigo izakina na FC Barcelona. Saa 1:15 ekipe ya Deportivo Alaves yakire Valence. Real Madrid nayo izaba imanuka ku munsi w'ejo. Real Madrid izaba ikina na Rayo Vallecano tariki 7 z'ukwa 11/2021 ni ku cyumweru. Villarreal izakina na Getafe, Valencia ikina na Atletico Madrid, Osasuna na Real Sociedad. Ekipe ya Real Mallorca izakina na Elche tariki 7 z'ukwa 11 2021 isaa 4 zuzuye z'umugoroba. Ekipe ya Real Betis izakina na ekipe ya Sevilla. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'Ubudage, ni Bundesliga. Bayern Munich izaba ikina na Freiburg, Stuttgart ikina na Amiens ni tariki 6 z'ukwa 11/2021. Bamchi izakina na Hoffenheim, ekipe ya Hofburg ikina na Augsburg. Ekipe ya Leipzig ikomeje kubica bigacika muri UEFA Champions League, izakina umukino na Borussia Dortmund. Iyi nayo ni imwe mu makipe ari muri UEFA Champions League. Ekipe ya Hertha izakina na Bayern 0 Leverkusen. FC Cologne ni tariki 7 z'ukwa 11 izakina na Union Berlin tariki 7 z'ukwa 11 isaa 2:30. Ekipe ya Greuther Fürth izakina na Eintracht Frankfurt. Uyu ni umwe mu mikino izaba itegerejwe n'abantu benshi cyane ku isi. Reka dukomereze muri Ligue 1, mu shampiyona y'igihugu cy'Ubufaransa. Olympique de Marseille izakina na Nantes, Nantes ikina na Salzburg, Lens ikina na Istanbul 29. Saint-Etienne izakina na Clermont Foot 63. Stade de Rennais ikina na AS Monaco, Nice ikina na Montpellier, Stade Rennais ikina na Olympique Lyon. Les amis, ndagushimira wewe wese gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wese kuduha umwanya wawe gukurikirana amakuru kuri uyu munsi. Ndagushimiye, kanda subscribe, ukore share kugira ngo n'abatashe kubona ibi bikorwa babashe kubibona. See you. Turabakunda cyane, muri inshuti z'akadasohoka.